Nitwa Nadine Bigirimana. Yego jewe aho nari muhira hamaze kuba ibi bintu by'Ibujumbura bya jana nabimuramvya hamaze kuba ibintu byateye Ibujumbura natwe rwo nitworohewe kuko bagoma bavuga yuko umuntu atagiye mu mugambwe ariko ubutegetsi atazoba bana amahoro. Haragera igihe rero naho turi ku kazi batwinuba na umwarimu batwinuba hanyuma umugabo haragera bavuga yuko yobaforomera imbonera kure. Umugabo aravyanka bamubwira yuko baziruka gushika bamufashe. Umugabo wanje nawe yari umwarimu. Hanyuma rero haragera igihe baza bamubwira ngo ko yase kubaforomera imbonera kure ngo nyabuna muhiriwe hari inkoho barafite ikintu yishimirije nawe aravuga ati n'ukuri ntaco ndabiziko. Niho twagize gutya tukabona igipolisi kije kudusaka baraza baturara kwijoro bukeye mu gitondo baratwuguruza turugurura baradusaka turi kumwe n'undi muhana twabana. Hanyuma barabura ikintu nakimwe kuko ntaco twaye dufise ku byukuri. Hanyuma ntivyahereye ngaho haheze imisi haguma icuka kibi batubwira yuko umuntu yase gushirira azibonerako. Niho mu nyuma umugabo yabona yuko bitagiye koroha baratangura barica abahungu bagendana babica ari batatu. Hari mu 2016 mu kwezi kwindwi mu ntango zo kwezi kwindwi umugabo nawe yibonye aravuga atahasa hanje nanje abariko bazira ubutana inzozira ubusa. Ivyo vyakorwa n'imbonera kure bafatanije n'abari ku butegetsi kuko ntaco babivuga ko bivuze. Hanyuma rero umugabo nawe aravuga ati genda kwiye guhigaho noca nkagenda biramugora kuko twari mu gihe cy'ibibazo. Umunsi mbere yuko twumva amanota arakutanga ibintu byose kukaza aravuga ati jewe umugore nyabona ndagiye ndabona yuko ntafise iyo nzoca amaherezo je ndabona yuko batotugirira nabi. Ico gihe musazanje bari banamwishe nawe mwabo bishe yarimwo arabona ati bishe umuhungu w'umusore we waziziki yishwe hamwiciye Bugarama bacabesha ngo yishwe n'umusore kandi ngo kwaye mu mutwe. Umugabo nawe bamuhora ko atari mugabo uri ku butegetsi. Burya rero umugabo nawe yahavuye aca afata nawe aragenda agiye avuga ati tujane ndavuga ati ubundi ntituri uko turi bushike genda wewe nushika nanje nzoza. Arahava rero agenda burya agiye sinorohewe baciye bagoma baza kumundonderako akaza imodoka ya documentation bakabanza bakabona twitabe ngo inama z'umutekano ngo umuntu wese azi ko umugabo we atari muhira ngo bazomukorerako. Sinarara njyamye nkarara nicaye n'abana gushikaho umugabo urumva ko yari amaze kugenda gushikaho baraza muhira rero kunda bamuhira. Mu nyuma rero baca baraza barantwara Bugarama shitseyo barambwira ngo urakubitwa gushika uvuge neza iyari kuko barambaza nkarahira ku byukuri sinzi yari ntege yansezeye ngo ari mukibera kwiga inkoho ngo nawe ahuri ngo urimo akora akazi ngo uniganiga ngaho tukubona. Natwawe n'imodoka ya documentation barambwira ngo tugiye tukutwara habona nawe bibaza ngo ni ibintu byoroshe sinabamenye kuko abo mu documentation ntabona arinzi mugabo narabonamo imbonera kuretse Bugarama narazibonamo kuko nawe utamumenye nabo bazi masura kuko baraza kunywera ku bare bwegereye iwacu bakavuga ati kwana kani hajya ukabona nyene ko utorohewe. Niho twaje dushikayo ndashikayo mfise umwana mutoyi abandi nabasize muhira. Hanyuma ndavuga ati mbega hano hantu kabisa ndahakugwa n'iki buragoroba barazana baravuga ngo hari n'abandi bagore babiri bazanye ntarinzi ntazaho babakuye twari mu gasho turi batatu baravuga ngo barabakubita mpaka bavuge ingene abagabo babo nyene bagiye twese ngo dufite ikibazo kimwe. Nuko birakomeza ndahirirwa buragoroba bugorovye hageze mu ijoro baravuga ati ico tugiye kubakorera ahubwo ntimukizi muremera ku nguvu. Ndavuga ati kuri sindemera jewe ntabwo nzi yari umutima ukamera n'ubundi nuvyemeraho barakurekura ahubwo n'ubundi barakwica. Hanyuma rero abapolisi baragenda bicarira kwibaraza nyine baravuga ati ntimuri buve ngaho muzova ngaho abagabo baje kubagombora. Noneho haduka rero ikibazo cyo gudufata ku nguvu. Je umwana ndamufise umwana yari muto yaramaze nk'amezi 8 9 umwana karira bakavuga ati yarira yareka mu mubohe baramboha gutavuze
ndavuga ntaco mvuga je ntaco nzi ko yantaye akagenda yantaye kubera nyene tutumvikana nyene ndahiga ibintu byo kwikurayo mugabo ntabwo vyari ivyo nabona ko yagiye kubera umutekano wiwe muke noneho ugiye kuzwa kabiri yaciye amenya nawe yaraje gukora nk'ivyo bundi yakoze aciye amenya acaramara carambwira ngo yo ngo bwa bundi ngo numudamu w'umugenzi koko amenye jewe nyene canda ndabona kumenga ati uwe wagiranye icyo ko amenye arambwira ati humura ntacoba ko ndakumenya burya Imana iraguhaye urakize hanyuma ndaguma ngaho ahengera bugiye guca yaciye atuma umuhungu yaraturaririye kumviriza kujya mugore ngo araza kuguhangwa amahera ko aza kuguhangwa amahera 220 hanyuma kurabantu mucisha ngo ntagire ikibazo ngo ntanje byonsubirako burya ntabwo nayamuhaye kuko ntayo nari mfise sinomenye ko uwo yarayamuhaye n'ibyo ko byagenze burya yaciye azarambwira ngo wavuze ko ashaka kuja hanze ninde ngo mushaka kuja hanze ngo ngwino ndabugururire bose baragenda je biranka nuko ndahava avuga ngo ngwino nawe ngo nuwo mwana candabona kumengo ho hari ikibazo cyo kudusohora candava hasi nkava hasi ngasubira hasi aracaranterera umwana ashiyaza ati muterera uwo mwana mbona nyene ko ari ikibazo cyo kunjana ko yoba yamenye ndemera ndahaguruka acancisha ahantu arambwira ati ugende ushike hariya hirya agutwaza uwo mwana nta muntu n'umuzi ngaha ndamubwira ngo ntawenzi kandi ndabazi ntawenzi uko numva kari nk'ibintu umutima wa numva ko bamaze gukanya ati bashake banyice byose kimwe uwo yamenye je sinamumenye muga yarambwiye ngo koko ngo n'umugore w'umugenzi ndumva kumengo iyo bari umuntu nzi muga sinamumenye wari bizina kuko sinarimerewe neza na gato hanyuma asharanshitse ahantu nca nibuka ko aho hantu hashitse nyabuna hariho umuntu twiganye ndavuga ati aha hantu nabo baranyica nabo mugabo we nimbonera kure nabo baranyica ndamubwira ati ndaza umuntu uje kumumpamagarira yaciye genda aramuhamagara aramubwira ati kuvyo kuri uyu muntu ndamuhawe n'abategetsi ngaha amera nyene nk'umuhaye igitegeko ndamuhawe n'abategetsi uraba ukuntu uwo mujana kandi ntumujane muhiri wabo bacaja kumutorayo urabaho umushira ngo ndamushira acarabanza kugira ngo ndamushira hehe ngo umugabo wanje nawe ko ari mu nzu aho hari nka saa 10 bugira buce ko ntibwari bwace neza ko nanje umugabo ari mu nzu nta n'umugabo we kandi nawe yaranzi aramubwira ati reka ndabisabe yagira ayimubwira umugabo nyene aravyakira aravyemera cyavuga ati reka duhigeye tunduka mu bukeye bace banduka mu bukeye barantegerera imodoka ndagenda mu bukeye ngeze mu bukeye ndavuga ati none ubundi ko ngiye abana banje bari muhira mbega ndahunga sita abana banje binyanka munda noneho naciye ntiya telefone canda telefona muhira umuhungu umusaza wanje nawe yaciye anzanira abo bana acatike yisakoshi aranzanira nabo bana asharabansanzaho abana uko bavyutse nta woze nta ugize iki ndavuga ati yo mbona gusa banshikiriye burya rero turagenda sinarinze ahantu na hamwe ndi buje mugabo ndavuga ati none ubundi ngwanye nawe narinze nimero umugabo yari yarampaye narinda zizi cana mu telefone ndayimubwiye kuntu byose vyagenze kumbe bari bamaze kumutelefona databwo yari yamaze kumutelefona amubwira ati bamufashe bamutwaye nta wuzi ikiri buve mu shinde bugenda ngo nje kumukuzamwo nanje baca banyica batinye kunsangayo burya rero umugabo wanje avyumvise aravuga ati ngo maze ndagutegere yaciye asaba uruhushi huti ko n'abatware bo hejuru ntavyo yabasavye gusa yavuga ati iyo nanje bandika nkamushikira yaciye aza kumupaka kudutorayo aje kudutora je nashyize mu Kirundo ndamubwira ati none naha mu Kirundo nta n'umuntu ndahazi kandi meze nabi nta n'umwana ngira ubwo mvuye mu modoka nicara hano hasi ubumbonye kumengo ragwaye nkihorera kumengo ragwaye yambandanya nkarira burya rero mu nyuma umugabo arambwira ati rondera umuntu ndamurondera ndamubura mugabo urumva hariyo mushikiwe umuhungu nawe yari yarahunze none umushikiwe cyaraza arantwara muhiriwe arambwira ngo none kumeze nabi ntinya kumubwira icyo nabaye mvuga ati n'ubundi n'ubusinzi uko bimeze ndatinya kumubwira icyo nabaye noneho arashira muhiriwe ndavuga ati sindi burare ngaha n'ubundi je naho ndarangaha barasanga ngaha baranyica tiko bamenye ko natorotse baraza kuntora burya uwo mugore arambera umuvyeyi ku byukuri arambwira ati je ngo manondera umuntu akwambutsa uwo muhungu nkuri umwana isubira inyuma umuhungu yaciye
azana amafaranga ko yarazi aho ndayabika icyo tara amafaranga arayazana 150 uwo mungu yamunzaniye abana niyo varize n'ubu siyo varize cyaciye bigumaho mu Kirundo ayo mafaranga naciye ntanga 120 bacha bambwira ati duhiga kwambutsa umuntu wese muri 140 umuntu wese 140 ndavuga ati none ntayo office ngo basura tanga 30 tegome ndavuga ati iyo nde yari ngakiza gatwe candiha turi bane ndiha 120 sikana 30 ndayabaha bacambwira ati nayahaye uwo mugore arambwira ati jewe ngira mbwira umugabo wanje tuje inama hari abantu bambutsa abantu ati ndabona ubwo ari mbonera kurubaha amahera barayajya nibona yahaye banterera mu modoka yabo baranzana banterera ku mupaka umugabo naza antorayo asanga nyene kwa kundi nabaye niko nari imeze nabi aca arantora aca arantwara umwana niwe yaciye amutora nabo bandi bana bo bari bifitiye umunezero abana bavuga ati turabonye papa aca arantwara ndagera i Kigali ashikanye yarambwiye ati none ndabigenze gute kabisa nawe abona ko nubwo biruko kuko namubwiye ikibazo ndavuga nti jewe sinkibayeho ari gupfa napfuye ati ntuzopfa Imana irakubona aragenda arangurira uduti muri pharmacie arangurira antibiotique ndafata mugabo byari ubusa araheza arandana ashikiza muri transit Gatore nawe arabandanya imahama aravuga ati ndabasabye muze mumfashirize aze vuba kuko arafise ikibazo atinya kuvuga ico arico avuga gusa ko agwaye jewe naretse nkabona hano nkaryama bakaza kumvurira hano njyamye ngatinya kuvuga ico nabaye avuga ati mbega bandabibwira baramfasha iki canke baranseka baravuga ko ari byo by'iwacu kumbure tugowe turiko turasheragura turiko turaza kubasega turiko turaza kubakomera amaje genda no sindobotse kuvuga ico nabaye nageze kugera ino rero mu nkambi Mahama namerewe nabi mugabo ati ngwino nkujane kwa muganga baranjana kwa muganga barampime mbega none uyu munsi mwebwe ikijanye n'ubutungane co batunganiriza no munsi mukivuga kwiki mufise icizere iki twebwe aho turi nta cizere dufise kuko iyo turiko turumbera mu Burundi ukuntu bimeze turiyumvira ukuntu umuntu yoshikira abo bantu kabisa ngo baburanye dusubire mu ngo zacu tukabona nayo impore yogaruka nk'utwe bizotugora gusubira muhira kuvyo kuri gusubira muhira ubwo gasuruka abona umuntu yahogiriye nabi cagise bikizobandanya kikugarukako kandi uzomura bavuga uti ntubundi azosubirangirire nabi none bizogenda gute ko baturabufisa aho nta mutima ushobora kuja hamwe ngo bikunde none nta cizere mwibaza yuko ubutungane bushobora kubatunganiriza ari ivyo mwataye ari amabi mwakorewe mu gashumbusho twebwe icizere kumbure cova kubo hejuru baturemeje bakatubwira yuko hari icizere cyuko ivyo bintu usubiye muhira bitosubira kumbure abakugiriye nabi utoha basanga baroye kandi hantu cankwe tuvuga ko baba barahindutse muga kugira bije mu mutima w'umuntu arabonye ikibi wahabonye kabisa sindakubesha byo tugora bicakura none basi kuri ivyo bibabaje mubona hoko gukimusabiki twebwe dusaba yuko aho umuntu ari kumbure tworonka amahoro ntidusubire burya kubona abawe bicwa nawe ugafatwa ku ngufu abandi bakangazwa mugatingo mugati ibintu byose mukaja kuba mugahinga si ikintu coroshe turifuza nyene kuba umuntu yoronka ikintu kimuhumuriza hari akabona ko ibyo bintu bitosubira kumushikako ni nk'igikimwe badaca bahumuriza kwibaza ikintu cya mbere none twifuza ko ari amahoro icyo bwa mbere umuntu yifuza n'amahoro kuko twarahungabanye mu mitima twarahungabanye